mu kwezi kwa Ramadhani ikintu ca mbere intambara yitwa Badri yabaye itariki 17 z'ukwezi kwa Ramadhani mu mwaka wa kabiri abayisilamu bakaba bagwanye iyo ntambara bifunze. Ico kikaba kimwe mu vyaranze ukwezi kwa Ramadhani nuko intambara yitwa Badri abayisilamu bayigwanye mu kwezi kwa Ramadhani itariki 17 kandi ico gihe abayisilamu bakaba bagwanye bifunze. Ikintu kigira kabiri ku mateka y'ukwezi kwa Ramadhani nuko ibohorwa ry'igisagara ca Maka ryabaye mu kwezi kwa Ramadhani mu mwaka ugira 8. Abayisilamu bakaba babohoye igisagara ca Maka mu mwaka w'8 hakaba hari mu kwezi kwa Ramadhani. Ikindi kiri mu vyaranze ukwezi kwa Ramadhani nuko itariki 10 mu kwezi kwa Ramadhani niho uwitwa Khadija umwe mu bakenyezi b'intumwa Muhammadi akaba ari n'umukenyezi we wa mbere yitaba Imana ajyamira ukuboko kw'abakenyezi. Aho hakaba hari mu mwaka ugira 10 mu kwezi kwa Ramadhani hisunzwe ikirangamisi c'abayisilamu. Harimwo ijoro rimwe rifise agaciro gasumba amezi igihumbi no kuvuga imyaka 83 nkuko bivugwa muri Qur'ani ikigabane ca 97 uhereye ku murongo waho wa gatatu. Iryo joro rikaba ryitwa Lailatul Qadr. Buri mwisilamu ukuri yizera ko ica savye muri iryo joro Imana ica ikimuha. Iryo joro rikitwa Lailatul Qadr rikagaragara mu kwezi kwa Ramadhani. Ico kikaba ikindi mu biranga na mateka y'ukwezi kwa Ramadhani. Ikigira gatanu mu mateka y'ukwezi kwa Ramadhani nuko itariki 3 mu kwezi kwa Ramadhani mu mwaka wa 11 ku kirangamisi ca Kisilamu niho umukobwa wa Muhammadi yitwa Fatima yitaba Imana. Ivyo bikaba vyabaye mu kwezi kwa Ramadhani itariki 3. Ikigira gatandatu mu mateka y'ukwezi kwa Ramadhani nuko Ramadhani ari ukwezi kw'icenda ku kirangamisi ca Kisilamu. Uko kwezi kwa Ramadhani kukaba gushobora kugira imisi 29 canke imisi 30. Ikigira indwi kiri mu mateka y'ukwezi kwa Ramadhani nuko intambara bita Guerre Croisade, intambara y'ibihugu byishize hamwe kugira ngo bishobore guhonya abayisilamu ku isi. Iyo ntambara abayisilamu bakaba bayicinze mu kwezi kwa Ramadhani hakaba hari mu mwaka wa 732 twisunze ikirangamisi c'abaromani citiriwe Papa Gregoire. Nayo ku kirangamisi c'abayisilamu akaba hari mu mwaka w'114 aho ingabo za Kisilamu zirongowe n'umugenerale yitwa General Mujahidina Salahuddin yatsinda ibihugu byari byishize hamwe kugira ngo bishobore guhonya abayisilamu. Iyo ntambara abanyamateka bakaba bayise Guerre Croisade. Ubwo rero iyo ntambara nayo abayisilamu bakaba bayicinze mu kwezi kwa Ramadhani. Ico kikaba ikindi mu vyaranze amateka y'ukwezi kwa Ramadhani kugera na bugingo n'ubu. Ikindi kigira 8 kiri mu vyaranze amateka y'ukwezi kwa Ramadhani nuko Muhammadi yavuye mu ntambara yitwa Tabuk mwiramazani mu mwaka ugira 9 bita Hijriya, umwaka uharugwa hisunzwe ikirangamisi ca bayisilamu arico citwa Hijriya. Ubwo rero Muhammadi akaba yavuye mu ntambara yaramaze igihe agwana iyo intambara bise Tabuk, aho akaba yavuyeyo mu mwaka w'9 Hijriya, aho hakaba hari mu kwezi kwa Ramadhani ubwo yava muri iyo ntambara. Ikigira 10 mu vyaranze canke se mu vyamateka y'ukwezi kwa Ramadhani nuko mu kwezi kwa Ramadhani Qur'ani ikigabane ca 16 ku murongo w'102 havuga yuko Qur'ani yururukijwe n'umumarayika Gaburiyeli. Aho hakaba hari mu kwezi kwa Ramadhani ubwo umumarayika Gaburiyeli yatumwa n'Imana kuri Muhammadi kugira ngo amuzanire amwe mu majambo agaragara muri Qur'ani. Ubwo rero Qur'ani ikaba yatanguye kuboneka kugaragara mu kwezi kwa Ramadhani ivuye mu ijuru izanwe n'umumarayika Gaburiyeli ayizaniye umuvugishwamana Muhammadi nkuko bigaragara muri Qur'ani ikigabane ca 16 ku murongo w'102.
Ikigira 11 mu bigize amateka y'ukwezi kwa Ramadani nuko mu gitabo citwa Sahih Bukhari ku nyigisho y'igihumbi n'amajana 898 havuga ko mu kwezi kwa Ramadani amashitani yose aba aboshe yose akabari ku migozi. Muri ico gitabo nyene no muri iyo nyigisho habandanya havuga yuko imiryango y'umuriro mu kwezi kwa Ramadani yose iyo miryango iba yugaye. Ndetse muri ico gitabo nyene habandanya havuga yuko imiryango y'ijuru yose uko yakabaye mu kwezi kwa Ramadani iba igize gute iba yuguruye. Ubwo nyimba utavyemera ijuru uzoga umuryumva mu menyesha makuru kurijamwo ntibizokunda. Nivyo wavyumvishije neza. Ku bayisilamu bizera uko nguko ko nyimba uhakana ivyo umuvugishwa mana yavuze wewe ijuru uzoga umuryumva mu bimenyesha makuru turi kubwira kuri Sowa Story mugabo kuginjira hoho ivyo numuziro. Nivyo wavyumvishije neza. Ikigira 12 mu vyaranze amateka y'ukwezi kwa Ramadani nuko uwitwa Imam Shafi yasoma Qur'ani inchuro 60 mu kwezi kwa Ramadani, ukwezi kugizwe n'imisi 29 canke 30 nkuko twavyumvishije. Nuko igitabo ca Qur'ani cose uwitwa Imam Shafi yaba yarangije kugisoma inchuro zigera kuri 60 agihereye ku rupapuro rwa mbere agashikana ku rupapuro rwa nyuma yaragisoma akakirangiza inchuro zigera kuri 60. Ubwo bigasobanura yuko buri munsi yasoma Qur'ani inchuro zigera kuri 2. Ubwo ku mutaga yashobora gusoma igitabo ca Qur'ani akakirangiza cose agihereye ku rupapuro rwa mbere akagishikana ku rupapuro rwa nyuma, nayo mwijoro agasubira akagisoma agihereye ku rupapuro rwa mbere akakigeza ku rupapuro rwa nyuma. Ubwo rero bikarangira ku munsi asomye Qur'ani yose inchuro 2. Ubwo mu kwezi akayimara inchuro zigera kuri 60. Ico kikaba ikindi mu vyaranze mu bigize amateka y'ukwezi kwa Ramadani, ukwezi kw'icenda ku kirangamisi ca Kisilamu citwa Hijriya. Nayo ikigira 13 mu bigize amateka y'ukwezi kwa Ramadani nuko abayisilamu bafise isengesho ryitiriwe ukwezi kwa Ramadani. Iryo sengesho rikaba risengwa mu kwezi kwa Ramadani gusa, akaba atakundi kwezi risengwamwo bitandukanye nuko kwezi nta handi gigera risengwa. Iryo sengesho rero rikaba ryitiriwe uko kwezi bakaba bagita Qiyamu Ramadani, abandi bakagita isengesho rya Tarawehe. Iryo sengesho rero rikaba riboneka rikagaragara mu kwezi kwa Ramadani gusa, aho atakundi kwezi na kumwe kugaragaramwo kubonekamwo iryo sengesho, aho risengwa mu kwezi kwa Ramadani gusa. Ubwo ico kikaba ikindi mu bigize amateka y'ukwezi kwa Ramadani. Ubwo ikigira 14 mu bigize amateka y'ukwezi kwa Ramadani nuko Muhammadi yunze indowa yabirana n'uwitwa Sauda mu kwezi kwa Ramadani. Ubwo rero Muhammadi akaba yashoboye bakaba bunze indowa babiranye nawe mu kwezi kwa Ramadani ku mutaga. Nukuvuga ko Muhammadi yarunga indowa ku mutaga wo mu kwezi kwa Ramadani, mugabo akarangurana nabo amabanga yabubatse mu gihe co mwijoro, kubera ko ivyo bisanzwe vyemewe ku bayisilamu mu gihe baba biriwe bifunze mwijoro barafise uburenganzira bwo kwabirana n'abakenyezi babo, mugabo ku mutaga kiba ari ikizira. Ubwo rero mu bagore babanye na Muhammadi hakaba harimwo 3 babanye nawe bungana nawe indowa ku mutaga, bahana amasezerano y'ukubana nk'umugabo n'umugore. Ivyo bikaba vyabaye ku bagore bagera kuri 3 harimwo n'uwitwa Sauda. Ubwo rero ndetse ku bayisilamu iki gikorwa bakaba bacita suna, aho gutora umugore mu kwezi kwa Ramadani kiba ari igikorwa bita suna. Suna naco kikaba igikorwa kimwe mu vyakozwe n'uyu muvugishwa mana Muhammadi. Ubwo rero ico kikaba ikindi mu vyaranze canke se mu bigize amateka y'ukwezi kwa Ramadan, nuko Muhammadi yatoye abagore 3 ari mu gihe c'ukwezi kwa Ramadan. Ikigira 15 ari naco canyuma mu byo twabateguriye ngaha kuri Sowa Story mu bigize amateka y'ukwezi kwa Ramadani, nuko Qur'ani yaravuze ati yemwe abemera murahamagariwe ukwifunga. Ati uwo uko kwezi kwa Ramadani kuzoshika akiriho kukamusanga ari muzima araca yifunga. Kubw'inyigisho rero nyimba utifunga ntabwo ubarizwa mu rutonde rw'abemeramana. Ubwo kuri wewe ijuru
no kurimotera ni kizira. Ubwo kuri wewe ijuru uzoguma uryumva mu bimenyesha makuru, uzoguma uryumva bari kubwira ku radio turi gusobanurira kuri Sowa Story, mugabo kuritahamwo n'umuziro. Nivyo wavyumvishije neza. Uko niko abayisilamu bizera. Buri mwisilamu yizera yuko uwari we wese apinga canke se agahakana ikintu cavuzwe muri Qur'ani, uwo ijuru azoguma aryumva mu bimenyesha makuru, mugabo kurimotera canke se kujinjira kuri we n'umuziro. Ivyo rero bikaba byari 15 bimwe mu bigize amateka y'ukwezi kwa Ramadhani twashoboye kubategurira ahangaha kuri Sowa Story. Ubwo rero ndababwire ati mwavyumvishije neza ivyo bigize amateka y'ukwezi kwa Ramadhani. Ngusabe ukore sabone hama ibiganiro by'amateka dukora bikomeze kugushikira buri mwanya uko tubikoze ataco wiriwe urasabwa. Sowa Story murakaza neza, murakagira amahoro n'amahonda, iteka nitekane mu mitima no mu mifuko. Hasta la Victoria siempre. Nimwibagire gukora subscribe.